imitwaro yawe ufise uyu munsi iri kurasenga yishire hamwe rero nibi Yesu yavuze. Nukuvuga Yesu imitwaro Yesu yashizeho n'imitwaro nawe ufise ubona bihuye naho umuntu wese rero kugenda kwibaza. Mugare ndababwira ikintu kimwe, shaka kumara imyaka 20 usenga 30 ni utasenga uko Yesu yabivuze, ni utashira umutima kuvyo Yesu yavuze. Ubona ko Marve bitugora, biratugora cyane kwirengagiza ibintu by'umubiri, biranatugora tugwe kwirengagiza twebwe kubera ko turikunda cyane. Iyo dusenga umenga tuguza kubisengera twebwe. Oro namwe ndababwire ngo Imana niri interesse nuko wewe uguma wigira iki wiyumvira kuri wewe, bigaruka kuri wewe byose, ugaruka kuri wewe kuko iyo ubwayo yaribagiye ivyayo ifira abantu bose kwisi. Hama woka mu gusenga ukacuguma ugaruka kuri wowe n'amakosa. Wari uzi ko Marve iyo Imana iguhezagira gura ngo uhezagira amanda paragura wowe gusanga ugenda uvugira abantu ngo je narahezagiwe, je ndigitangaza, je ndakomeye. Oya si ivyo, ni kugira ngo wewe ucike une solution pour les autres, ni kugira wewe ngo ikugira isoko y'umugisha ku bandi bantu benshi, apana kugira ngo wewe winjoyinge ngo je narahezagiwe. Ni kuvuga ko abantu barigumako bakabacentre kuri bo, ni naco gituma benshi kenshi Imana itishura amasengesho yabo. Rero gusenga ntiguhagaze kuri twe, guhagaze kuri Kristo. Hama reka tugire umutwaro ico Imana yagize umutwaro. Imana ikeneye kukizwa bari cugira umutwaro. Menye Imana mpinduke, hamuzoraba yuko kugiye yasezeranyije ngo inyongera uzoraba ko itazobikora. Rero bijya byose dukeneye kujya kunywa n'ibindi byose kuko yasezeranyije ngo ivyo nzobibaha nk'iki nk'inyongera. Shalom kwa ariko baradukurikirana mwese, nizere ko muri amahoro, mwiriwe neza, mwaramutse impore bivanye naho muherereye. Ikiganiro ni ubutumwa bwiza kuri bose. Vuba izina ry'urubuga rwacu rirahinduka, twizere ko mutazotakara, muzogumana natwe. Rero nkuko mubibona, naho mutambona munyumva je ni Rimavin arakaza imbere ya kamera, turi kumwe na Jean-Prudent Ntibuberwa, ni umukozi w'Imana, umwana w'Imana, Pasteur. Twamutumiye kugira ngo ashobore kudufasha nkuko musanzwe mubimenyereye canke mubizi. Turahera ku muramutse tumubwira ngo yidondore kuko muramuzi asanzwe baje kuri rubuga. Ni Jean-Prudent Ntibuberwa, kaze cyane mu kiganiro cuno munsi. Urakoze cyane Marvin. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bibanira abantu bari kuradukurikirana, nabo ndabaramukije mu izina rya Yesu. Amen. Nizere ko muri amahoro. Namahoro, turashima Imana. Aho ni sawa, kandi nanje ndashima Imana ko tugira dukora ikiganiro nibaza ko kiza gufasha abatari bake, cyane cyane ko ikiyago tuza kuyaga kuno munsi ni ibintu ki bigize ugusenga. Abantu bavuga ngo murasenga ntimwishurwe kuko musenga nabi. Unaca yibaza none ni ibintu ki bigize ugusenga? Ni kibazo bwanje fise shaka kumenya, maze kumbure turagenda dusambura ico kibazo kugira ngo tugende dutahura, ariko dutahure canke dutahuzwe twisunze ico Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga. Kubwa Pasteur Jean-Prudent Ntibuberwa, ni ibintu kibigize ugusenga? Ego Marve, murakoze cyane, ni kibazo gikomeye cyane. Mugabo reka ndacishure nti apana uko je ndacumva, ariko uko ijambo ry'Imana rikivuga, uko ijambo ry'Imana ryo rifise autorité ku buzima bwacu bwose. Rero ndabizi ko twakuze dusenga, kandi abantu bose bumva gusenga no gusenga tu. Ubwo tugende gusenga. Abantu cyane abanyafrika barakunda gusenga, mugabo ijambo bavuze rirakomeye, riri muri Yakobo ngo murasenga ntimuhabwe ko musenga nabi. Abantu rero baribagira ko gusenga nabi bibaho. Urashobora kumara umunsi wose ukurasenga ngo kusenga nabi. Urashobora kumara amajoro n'amajoro ukurasenga gusenga nabi. Cyo gituma rero kino kiganiro kirakomeye cyane ko kizofasha abantu kumenya iyo basenga basenge neza. Urashobora gusenga iminota 5 ugasanga usenze neza gusumba amasaha 5 gusenga nabi. Urashobora kurara ijoro ryose urari ubusa. Ivyo turabibayemwo kenshi, tukisonzesha nabi, tugasenga nabi. Rero iki ni gihe cuko abantu baronka umuco w'Imana bagakubita babangura. Rero misi yose reference yacu iyo turi sur ni Yesu Kristo, kuko niwe Mwami wacu, niwe kuri.
iyo duvuze ukuri tuba tuvuga ikintu, tuba tuvuga umuntu ari we Yesu Kristo. Rero reka tugende mu isengesho Yesu yasenze, bakunda bayita ngo ni the Lord's Prayer, ni isengesho ry'umwami, aho abigisha bamubwiye bati none twigishe gusenga. Rero niho harimo urufunguruzo rw'ibigize ugusenga. Yesu ukuntu yababwiye uko bakwiye gusenga, ndabizi ko abantu benshi iryo sengesho bararizi, barariborotse, bama barisubiramwo. Mugabo ndagomba dusome kandi dusubire kandi tubone réellement ico Yesu yashaka kuvuga. Ego rero muri Matayo mu gice cya 6 umurongo, reka dutangurire ku murongo wa 5 kugira tubonze ko natuvuga icambere yuko gusenga si repetition, si kwamo umuntu ariko arasubiramwo amajambo. Yesu avuga ngo ku murongo wa 5 ngo iyo musenga ntimukabe nka zandyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Umurongo wa 6, ariko weho iyo usenga uje haruguru mu nzu yawe, wugare urugi usenge, so aba mu mpisho, kandi so akuboneye mu mpisho azoguhera. Abantu benshi rero barakunda guca biyugarana mu vyumba by'amasengesho, canke abandi nabo bakaduga imisozi. Yesu yavuze ngo mwiyugarane mu nzu, uje haruguru mu nzu yawe. Rero ni etage, twe nta ma etage dufise, mugabo ufashe ijambo ry'Imana mu buryo buri littéral buri kurayoba. Yesu nibaza ko yakora avuga gusenga ni intimité, umutima wawe kwiherera. Urashobora kuba uri mu bantu mbwa wiherereye, canke urashobora kuba wiherereye mbwa kubura ahantu uri wenyine mutiherereye. Done kuvuga isengesho d'abord ni ikintu gikoreka mu mutima w'umuntu, si ikintu kiri public bwa mbere na mbere. Abantu barakunda gusenga public, abantu barakunda kuja nivyo habugeze gusenga kuja mu kuvuga ikintu ca mbere ni umutima wa prayer. It's about your heart. Wewe umutima wawe ni Imana, siko wewe na Kristo, nkuko mugenzi wacu inshuti yacu Christian yaririmbye ngo nkunda cyane bino bihe vyanje nawe. Ni kuvuga ni intimate yawe ni Imana. Rero umurongo w'indwi niho rero nshaka ko dutangura kwishura ikibazo. Kandi nimwasenga ntimukabomboranye amanwa nkuko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa kubwamajambo yabo menshi. Uku niko rero twatewe mu gusenga, turakunda ku multiplier amajambo. Hama handi havuga mu gifaransa ngo no rabâchez pas, canke handi bakavuga ngo ne vous répétez pas. Bisigura rero ngo iri sengesho data wa twese uri mwijuru, ukuntu abantu baciye baguma barisubiramwo. Kandi hejuru Yesu yavuze ngo iyo musenga ntimwisubiremwo, ntimugume mugwiza amajambo, kuko amajambo yanyu menshi si yatuma mwumvirwa imbere y'Imana. Urumva ikosa rya mbere dukwiye gukosora mu gusenga nabi. Iri sengesho ntiyari duhaye kugira ngo tumwe turisubiramo turi repeta. Nta nahantu na hamwe uzobona intumwa handi bagenda gusubiramo rirya sengesho, baguma basubiramo babisubiramo, kuko hejuru yamaze kubabwira ati reka kugwiza amajambo, ndaguhamagara ndakwinginze, ndagusenze ndaguhamagaye. Uvuga ngo mugwiza ya maverbe yandi nyene kugira umwanya ube muremure, kuko mu mutwe tuzi yuko gusenga umwanya munini tuvuga amajambo menshi niko gusenga. Oya, ico kintu tumaze tugikosora. Kuvuga amajambo menshi imbere y'Imana siko gusenga. Kwisubiramwo, guma wisubiramwo, ndaguhamagaye ndakwinginze, ukaca ushiftinga mu gifaransa je t'appelle, I cry to you oh Lord, ndakuririra mwana. Urumva umuntu akavuga amajambo menshi kugira multiplie amajambo, mugabo uko siko gusenga. Ico nico tukwiye guhindura mu masengesho yacu, siko Yesu yatwigishije. Yesu yavuze igihushana yuko abasenga muri ubwo buryo abanyamahanga. Ico nibaza ko turakunda kukigwiza. Ariko tukingaho Pastor, hano naho Yesu yavuze ngo nimwasenga musenge mugira muti data wa twese uri mwijuru, izina ryawe ryubahwe. Naha nyene hasi ndahashika. Ni kuvuga ni ku murongo w'9. Ni kuvuga twatanguye ngaho kugira tuce duhereza ku murongo w'9. Ni kuvuga rero umurongo w'indwi, kandi mwasenga ntimukabomboranye amanwa nuko abanyamahanga bagira, biyumvira yuko bazokumvirwa ku majambo yabo menshi. Umurongo w'8, ntimuze muse nabo kuko so azi ivyo mukenye mutaramusaba. Iki ndakeneye ko abantu badukurikirana bacumva neza. Umuntu asenga abwirizwa kumenya yuko Imana izica icakenye.
apana gusenga nk'Imana nta na kimwe izi. Imana irazi ibyo ukenye bitandukanye rero mingo ni information uri kuranya ati wewe urazi ko meze gutya pre be ntubona ko numye ko kambanye oya Imana irabizi irazi situation urimwo irazi ubuzima bugoye urimwo ibikugoye byose irabizi mugabo rero ifo guprecise Imana irazi icyo dukenye apana ibyo dushaka sinzi kumva itandukana rihari twebwe turavuga duti ndashaka uno munsi kugenda Etats-Unis muga Imana ikabizi yuko icyo dukeneye sico cyangwa ugasanga umuntu cyangwa ugasanga harabikeneye ko bideplasa cyangwa baja ni kuvuga Imana niyo igena umuntu icyo akeneye kuko wowe kenshi ntumenye icyo ukeneye wowe umenya gusa icyo ukenye ni kuvuga wowe uravuga uti je ndabuze iki kintu ndakeneye iki kintu mbwa Imana yoyo akarorero ashobora kuba ubuza amahera mbwa ikabona yuko ikintu ca mbere wowe wari ukeneye atari amahera urakeneye d'abord amavaleur urakeneye kwanza kwimenya urakeneye kwanza kugira integrite muri urakeneye ubuntu izigirwa kuba umuntu umwizigirwa kuba umuntu afise ubuntu ariko tumwe tukama dukoma induru imbere y'Imana nkeneye amahera so ndikuvuga ko rero Imana iramenya ico dukenye apana ivyo dushaka tutaranagira iki tutaranasenga rero reka dutangure rero rya sengesho umurongo w'icenda ngo nuko musenge mutya ukuri niko Yesu yavuze ko dukwiriye gusenga agomba duhe structure y'isengesho uko umuntu yarakwiriye gusenga siko ico yabwirizwa gutangurirako ico yabwirizwa guherezako nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru izina ryawe ryubahwe icubahiro c'izina ryande rya data ubwami bwawe buze ica kabiri ivyo ugomba bibe mw'isi nkuko biba mwijuru ni kuvuga Yesu atanguye avuga ati burya iyo mwari mukwiye gusenga mwari mukwiriye ikintu ca mbere kibwirizwa kuba muri wewe ni uguha icubahiro izina ryiwe worship him muha icubahiro muhimbaze ni gake mu masengesho yacu dutangura by'ukuri twumva ko izina rya Kristo ari ryo riri hejuru y'ibintu byose twumva mu mitima yacu yuko dukwiriye guhimbaza izina rya Kristo kenshi tuza twihutira kuzana ibibazo byacu ingorane zacu imbere y'Imana tukiri ngaho icubahiro c'Imana niki icubahiro c'Imana ni ciri sinzi ko kurantahura ni kuvuga mu majambo make iyo ibibazo iyo tuhuye n'ibibazo mu buzima bwacu hari igihe umenga twafashe ibibazo byacu tubishira hejuru y'Imana sinzi ko urabyumva ni kuvuga hari igihe umenga Imana yabaye petit joueur umenga Imana yatakaje ikibanza cayo umenga Imana yabaye hasi ariko ibibazo vyabaye hejuru mu mitima yacu rero secret yo kugira umuntu asenge neza nuko umutima wawe utuzura ibibazo ahubwo wuzura icubahiro c'Imana wuzura la souveraineté de Dieu la grandeur de Dieu ubunini bw'Imana n'ubushobozi bwayo ni naho harimo urufunguruzo guko ivyo Imana ikeneye gukemura mu buzima bwawe ibikemura ni gute woja gusenga umuntu utari conscient yuko ashoboye vyose ni gute woja gusenga umuntu muri wewe utemera yuko ari hejuru ivyo bibazo urimo rero ni kuvuga nijye ari dukubitwa n'ibibazo ni mu gihe ibibazo bije tukabona ubukuru bw'ibibazo hejuru y'ubukuru bw'Imana nijya runesha mu bibazo ni mu gihe watahuye yuko ubunini bw'Imana buri hejuru aharengeye ibibazo aho bishobora gushika vyawe vyose vy'umwana w'umuntu kwisi no kuvuga nta bibazo na bimwe uzocamwe bishobora kurengera ubumana bw'Imana nta bibazo na bimwe bishobora kurengera izina rya Kristo nta zina na rimwe nta izina ry'ingwara nimwe rihabaho si kanseri si sida sinzi ikintu abantu batinya sinzi izina abantu batinya muri no si n'urupfu niki sinzi ikintu abantu batinya nk'izina nta zina na rimwe muri no rizokugera rija hejuru y'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo urantahura so ndikuvuga ko iyo umuntu asenga abwirizwa kubimenya ivyo bintu kumenya yuko Imana iri hejuru y'ibintu vyose nubwo twebwe kumbure turi mu ingorane tubona umenga twaburaniwe umuntu wese yasenga abwirizwa kumenya mu mutima we adakekeranya yuko Imana asenga iri hejuru y'ibihe ariko aracamo ndibaza ko ngaho umuntu hari igihe akubitwa n'akana akavuga ati kicoco kirampitanye ma kicoco
ebana hasi ibisi ndabiva imbere kweri urumva ugasanga nyene agiye kwegera Imana muga nyene yumva ko imigugo runtu vraiment ntirushoboka vraiment uko biri kose ntirushoboka reka mfe kuvuga mugabo ari kindi nabonyemwo kivuga ngo ubwami bwawe buze ubwami bw'Imana ni yes rero ngira muko murakurikirana ukuntu Yesu yagiye arabizana ndakeneye yuko umuntu ariko arakurikirana kino kiganiro canke azokurikirana kino kiganiro azofata liste y'imitwaro afise imitwaro yamazana mu masengesho hamacara na liste y'ibintu Yesu yavuze ni wabona ivyo bintu bidahuye fata urupapuro rwawe rutabure hamutangure gushasha nico gituma utishurwa mu masengesho yawe kubera ivyo tugira priorité twebwe si ivy'Imana ibona ko ari priorité no kuvuga n'igihe ari tuzohuza n'Imana mu isengesho ni mu gihe ivy'Imana igira priorité natwe ari byo priorité tukora urantahuraga Marvin twibutsanye ko turi muri tuko turiga gusenga nyakuri nukuwe gusenga gushobora kuvamwo iki resultat iri positif no kuvuga ko ubwami bw'Imana dusome mu Baroma 14:17 kuko ubwami bw'Imana atari kurya canka ukunywa ariko nukugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mpwemu yera. Hari abantu benshi uyu munsi nk'abana b'Imana bamaze kugereranya ubwami bw'Imana no kwiberaho neza mw'isi no kwambara udukostari twiza no gukayangana kugendera mu modoka nziza kwa munzu ibyo bintu byose si bibi yuko tubironka mu buzima bwacu mugabo iki kintu cinjiye mu ishengero c'uko ubwami bw'Imana bungana no kubusayangana mu buryo bufadika mu buryo bugaragara sivyo kubera ko abantu ba mbere basayangana muri nosi n'abantu batizera Yesu abantu ba mbere bagendera mu modoka zizimbye n'abasataniste abantu ba mbere bafise amazu les Hamptons hehe ahantu hari amakartier ari UP ari amakartier umva y'abatunzi n'abaki hari amazu azimvye n'abaki n'abate n'abasataniste none ubwo n'ubwami bw'Imana esko gushika no munsi abantu bumva je kuko ndi umwana w'Imana mbwirizwa kuronka ibintu mbwirizwa kuba hano nta munyamahanga yonsumba nico gituma rero Yesu yaravuze abantu yari yarababwiye ati ubwami bwanje rero subwo ngaha mureke kubivanga mon royaume n'est pas d'ici ubwami bwanje subwo ngaha ubwo abantu barabivanga rero nukuvuga ko ni vyiza ko dusoma ijambo ry'Imana kumenya ati ubwami bw'Imana bwawundi ubwami bw'Imana si histoire ya dame si histoire yo gufungura ya sape oya hasi ivyo kurya neza canke ngo kunywa ariko Yesu aratubwiye buryo ubwami bw'Imana ni icambere ni ukugororoka icakabiri na mahoro icagatatu n'umunezero vyo muri mpwemu yera kubera ikibiri très important kubera ko wibuke yuko Yesu yavuze abantu twebwe ibintu dushira imbere misi yose nukurya nukunywa sinzi kutahuba kenshi umuntu uko arasenga amahove iyo umuntu yagiye mu masengesho cyane nuko ivyo bintu aba yabibuze kenshi nitubeshanye nuko umuntu aba yumye yabuze ibintu vya mbere vy'imibereho yiwe rero abantu bagaca bibaza ati gusenga iyo ngiye gusenga nivyo mbwiza kuzana aho sivyo ati iyo ngiye imbere y'Imana sintahukoshe ndaronka umuntu ambarira ngo akira rero Yesu atubwiye ibintu binyuranye n'ivyo tubwe tumenyere avuze ukugororoka avuze amahoro avuze umunezero biva kuri mpwemu yera kubera iki bikomeye cyane kubera ko mwibuke muri Matayo aho Yesu yavuze ngo ntimukiganyire kuvyo kugira iki kuvyo mujya n'ivyo muzokwambara siko yaciye avuga ngo mugira iki mwitore ku bwami bw'Imana n'ukugororoka umva ryajambo riragarutse hari abantu benshi iryo jambo bamaze imyaka baryumva ari abaporoti mbwa batabitaho misi ndi sure nta hantu namwe bagijemo batagigishije nimukiganyire ngo ariko ngo mwitware ku bwami bw'Imana n'ukugororoka abantu bacavuga ati none ivyo bintu Yesu akatubwira twistereke nibiki abantu bagaca bamari baswenga vya bindi nyene ivyo kurya ivyo kunywa inzu promotion umugore umugabo vya bindi nyene vy'umubiri kumbe ibi Yesu yavuze nibyo bari bakwiye kwitwarika ukugororoka twahawe biciye mu kwizera uyu munsi ukugororoka kw'Imana n'ukugororoka twahawe biciye mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo abantu bitwarika uko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye Yesu Kristo abantu bitwarike amahoro
amahoro n'umunezero. Abantu baje mu masengesho ata amahoro bagira, ata umunezero bagira, bakaba biteze ngo Imana ibishure, bafise agahinda, buzuye amaganya. Kumbe ibanga ry'uko isengesho ryawe ryishurwa nuko uba ufise amahoro, umunezero, ibintu bindi bigugwa. Mugabo utabifise urashobora kubisaba umukama. Nukumenya rero yuko hari ibintu byinshi dusaba muga twahawe, ivyo rero ntubisaba Marvin, ahubwo ivyo uravyakira by faith, mu kwizera. Ni kuvuga akarorero, nivyo tumaze imisi tuvuga rero, hari ibintu tugenda turasaba kandi twarabihawe. Ivyo wahawe ntubisaba, ahubwo ivyo wahawe uragira iki? Uravyakira, ukavyinjoyinga. Uyu munsi ndamba kubwira abantu bako dukurikirana, iyo wizeye Yesu Kristo ucika umugororotsi w'Imana. Naho wowe uri umunyavyaha, urumva ivyaha vyawe vyarabaye rouge, siko Yesu Kristo afise ubushobozi kukugira iki? Kukukweza. Ni kuvuga ko rero ibintu dusaba ni ibintu Imana yamaze kuduha deja. Ni kuvuga iyo wizeye Yesu Kristo ucika umugororotsi imbere y'Imana. Iyo wizeye Yesu Kristo ufise amahoro. Bimenye ni kesi yo kumenya ubwoko bwanje bwishwe niki? Nukutamenya. Ibintu byinshi bihagaze ku kumenya nk'umwana w'Imana. Kumenya ati reka tubutsanya abantu ko tugeze kubabwira ivya Testament. Ngira barakibuka yuko umuvyeyi arashobora gusigira ibintu akabyandika muri Testament. Mugabo utigeze umenya ko vyanditse, uzobaho ntaho utigeze ubigira iki? Ntuzokugira uvyinjoyinga. Ni kuvuga rero ikintu kiba gikenewe niki? Mbega nuko usubira gusenga ngo papa ngo mpa inzu narayigusigiye peti, genda usome Testament. Genda usome Testament, hamumenye amadetaye y'ivyo naguhaye, ubigira iki? Uvyinjoyinga. Rero abana b'Imana ntibasoma Testament, ntibasoma ubutumwa bwiza ngo bamenye ivy'Imana yabagabiye. Imana yarabagabiye imbabazi, bahora bazisaba buri munsi, bama bafise culpabilité, batazi iyo iva, kandi Imana itayiba culpabiliza. Bama bafise gukekeranya muri bo, bama bumva umenga ntibakuri imbere y'Imana, kandi Imana yibabona ko bakwiriye muri Yesu Kristo. Bama bumva umenga nta mahoro bagira, kumbe ni mu mutwe gusa. Amahoro yabura kubera iki? Amahoro yacu Marvin yavuye ku musaraba. Ni kuvuga igihe hari icari kiri hagati yacu n'Imana, Yesu yaragikuyeho. Ni kuvuga uyu munsi mu Mana, muri Kristo dufise amahoro n'Imana, kuko Yesu yaturihiye. Umva bya bigabitanyo vyacu vyose yaraturihiye, vyaraheze. Marvin, nka kujya gumukwepa umuntu ufitiye ideni, kumbe hari undi muntu yamurishe. Mugabo ntavyo uzi gushika umusura camukwepa. Abantu benshi baracakwepa Imana kora batazi ko Yesu yabarihiye. Ivyo rero ntuheje usaba ngo ndihira rya deni. Oya, ahubwo menya yuko Yesu yarishe kugira ngo ubu widegembye imbere y'Imana, kugira wumve ko ufise amahoro. Amahoro ava ku Mana, amahoro ni Kristo, kuko Yesu ngo n'umwami w'amahoro. Amahoro twarayahawe. Rero ivyo bintu nivyo tukuriye kwitwarika mu bwami bw'Imana. Ari ahantu ngomba dutahurane. Nibaza ko je nshobora kuba natahuye gutya kandi ariko muvuze. Nibaza ntibave batahura ko ivyo bakora vyose, ko harahuza wumva ngo ico nokora cose ngo narababariwe, naragize iki, mugabo ugasanga umuntu. Oya, nukuvuga abo ni bamwe nyine ijambo ry'Imana rivuga ngo bahindura ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo, babuhirika bakabushiramwe ibindi bintu. Umugororotsi ni wakora ibigororotsi. Donc ubutumwa bwiza butubwira ko twahawe kugororoka. Ico nibaza ko tuzogira umwanya wo kuvyiga ikindi gihe, ari cyo cyonyine tuvuga. Mugabo uyu munsi mu isezerano rishasha ukugororoka ari ingabire iva ku Mana biciye mu kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Rero niho mu gihe umaze kugororoka imbere y'Imana niho ushobora no gukora ibintu bigororotse. Mugabo mu gihe utarakomprena yuko imbere y'Imana uri umugororotsi, ntushobora kugororoka no mu buryo bugira iki? Bugaragara. Nasi ko hagira ukivunja akagikatisha kubera ko biraba. Hari handi twabonye ngo havuga ku bugombe, ubugombe bw'Imana. Nabwo ni iki? Twavuye ku cubahiro c'Imana tuja ku bwami bw'Imana, hanyuma ubugombe bw'Imana nabwo. Ubugombe bw'Imana abantu barakunda kubaza ati none Imana igomba iki? None Imana igomba iki? Iki Imana igomba en général la volonté parfaite de Dieu, ubugombe Imana yifuza kuri buri muntu wese. Nibaza ko ari Timoteyo wa mbere igice cya 2 umurongo wa 3 aravuga ngo ibi nivyo vyiza vyemegwa mu nyonga z'Imana umukiza wacu, igomba
ko abantu bose bakizwa. Icyo Imana ikugomba ko kuradukurikirana nuko ukizwa. Ucumbwira uti ndahego je ndi mu baporoti. Oya, kuba ku baporoti sivyo bituma umuntu akizwa. Kubera ko narabonye abaporoti benshi badakijijwe. Kuba mu ba evangelique, kuba mu ba pentecôtiste sivyo byerekana yuko umuntu akijijwe. Oya, être sauvé. Kumbura ikibazo nuko mu Kirundi tubagirikiranje n'abaporoti, gukizwa twagifashe ko ari kuba umuporoti. Oya sivyo, gukizwa c'est être sauvé. Bazaga tuvuye mu Gifaransa, gukizwa être sauvé. Ntushobora kuvuga ngo warakijijwe utigeze umenya Kristo, utigeze wizera Kristo ngo akubere umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Ntushobora kuvuga ngo narakijijwe. Si kubera ko wavukiye. Oya, si kubera ko wavukiye mu ishengero. Muri Sunday school umuntu aramubaza mbega urakijijwe? Ngo je maze imyaka 20 mu ishengero. Ngo je ngo Sunday school ngo nayigiyemo ngo kuva ngo fise ngo 4 ans. So, nukuvuga abantu uyu munsi babwiza kuhometa en cause réellement. Mbega je ndakijijwe. Icyo Imana igomba rero nuko umuntu wese agira iki akizwa. Mugabo ntibiherera ngaho. Ica kabiri Imana ikeneye ko abantu bashikako. Bagashika kumenya iby'ukuri. Urashobora no gukizwa mugabo ntushike kugira iki kumenya iby'ukuri. Abo nibo buzuye rero. Abanyedini barakijijwe barizera umwami wacu Yesu Kristo. Mugabo baca babasubiza ko vyagezwe vya kera barabibarunda ko uyu munsi bararushe kandi muri Yesu turuhuka. Ibyo ni ibimenyetso rero bihari by'abantu benshi uyu munsi byitwa ko bakijije mugabo ngo bararusha. None wowe uruha gute kandi uri muri Yesu? Somehow uri muri Kristo vya vrai. Kubera ko warakijije nivyo. Mugabo step ya kabiri ntayo wigeze ubamwe kumenya ivy'ukuri, kwigisha ukuri ko muri Kristo Yesu. Kuko Yesu yaravuze ngo muzomenya ukuri naho kuzobaha kwidegemvya. Hari abantu bariko baradukurikirana bakiri mu bintu ngo vya karande, ngo bakiri ngo mu migozi baboshe, ngo yabakera y'ibiki byose. Ibyo byose ni carence y'ikutigishwa ivy'ukuri ngo bamenye yuko bacitse ivyaremwe bishasha muri Kristo Yesu. Arabidegemvya, arabana b'Imana babwirizwa kumanifesta ubuzima bw'Imana bushasha twarohawe muri Kristo Yesu. Mugo uyu munsi umuntu aracagwana n'ivya kameremere kandi bikama bimunesha nkuko vyamunesha akiri umunyavyaha kandi ukijijwe. Umva umuntu akaba muri confusion akavuga none je ndakijijwe. Mugo kubera iki maze imyaka 20 vyaranse ko mpinduka, vyaranse ko marira umuntu. No, ni kubera ko step ya kabiri tigeze haba kwigishwa ukuri ngo bamenye ukuri, bashaka kukumenya ukuri. Kubera ko kumenya ukuri niko guha umuntu kwidegemvya. Abantu rero ntibidegemvya ngo babeho ubuzima bw'Imana kubera ko bataragera ku kumenya iki ukuri kugira ngo ry'Imana. Rero icyo Imana igomba kubera iki nshaka gupreciser Marvin, c'est très important kubera ko iyo usenga hajya Imana yumva ubugombe bwayo. Tuca dusubira ku manosi twagiye turavuga. Yego. Imana yumva naho wosenga amasaha 10. Imana yumva content, yumviriza mu isengesho rya Yesu harimo ubugombe bwanje. Harimo byo byose rero shaka. Kubera iki twama rero dukwita swata ni kubera ko twe turakunda gushira imbere cyane ibintu by'umubiri. Ariko ni mugende musure muri isengesho Yesu yasenze. Nta by'umubiri birimo. Bwo kubera iki tugo amasengesho yacu yamarimo ivy'umubiri. None ariko ka pastor umuntu urabona ko abantu umuntu abavuga ati jewe ndavye ejo nk'ubu mw'ijoro simbona kuntu dufungura ko mu gatondo navyutse simbona kuntu biza kugenda, hanyuma yiherera aca avuga ngo ivyo bice biburamwo canke nyene ayo kuntu bakagrisamwo mugabo. Niyo challenge rero Marvin, niyo challenge ko abashinwa ntibasenga Yesu mugabo barafungura barateye imbere. Abanyamerika ivyo barimwe turabizi twese, nta mana bavuga Imana muga nta mana basenga, muga nta kibazo cyo kujya twese. Abanyafrika bose bifuza kujayo. Kubera iki ni gihe abantu bakwiye gukanguka bakiyumvira kandi byari byoroshe turabisoma mugabo ntituvyizera. Kubera iki tutohindura uko twiyumvira Marvin. Ntudusengera injya ku gatwe turonka injya abazifise ntibazisengera. Kandi Yesu yarababwiye ngo nimurabe inyoni zo mu kirere ntizirima ntizigira iki ngo muga data w'umwijoro agize iki. Wandi majambo yako rabatwenga yako babwiye ndemwe nimwizera yuko mufisa agaciro gasumba inyoni. Nyamba inyoni zidasengera injya Imana ikazigaburira. Mwebwe ni mufisa agaciro gasumba inyoni. Nyuma amashurwe adasaba impuzu mbwa Imana ikagira iki ikayambika ngo gusuma na Salomo. None wowe ntiwizera mu mutima wawe yuko Imana ishobora kukwambika utarinze gusaba
impuzu. Ibyo usaba yarabikubwiye, ntimwitware ku bwami bw'Imana no kuguruka. Bari byo mwitwararika, bari byo musaba Imana. Saba Imana uti Imana hindura ubuzima bwanje, Imana ndakeneye kukumenya, Imana mbwira ico ngombako. Reka dusome ijambo Imana yabwiye Abisirayeli bari mu bugaragwa. Mu bugaragwa n'ahantu atanyambaro, nta mabutikari, nta soko rihari mu bugaragwa, siko nta n'undo climatiseur, oya nta climatiseur ntaki. Yabashize ahantu atakintu na kimwe c'ubuzima kigira iki gihari. Mugabo raba ico yashaka kubigisha, no kuvuga abantu mu gihe nk'iki aho bumva kumenga barakenye, aho umenga abantu kwisi yose bari mu gatengo, bari mu bwoba bw'ejo, ntibabona akazoza k'ejo, barumye, bafise ibibazo bitandukanye, batabona na isu yabyo, batabona naho bizoca. Mbega twosenga gute? Mbega tuca dusengera vya bindi nyene dukeneye? Dutegereza kumenya n'ibintu kibigize gusenga, kumenya ico Imana igomba muri chaque situation turimwo. Niryo banga ryo gusenga, kubera ko Imana yemeye ko duca muri ibibazo nk'ibi. Hama ndakeneye gukuraho ikintu abantu bakunda kwiyumvira, wewe ushikirwa n'ibibazo ntibisigura ko ari we munyavyaha wa mbere kw'isi. Oya, hari abagusubya ivyaha batashikiwe n'ivyo vyago. So faut pas kwiyumvira yuko akarorero nyamba igihugu kiri mu bibazo, nyamba igihugu runaka kiri mu bibazo, aho naco yumvira ngo igihugu caracumuye gusuma ibindi bihugu. Oya, nta bicumuro igihugu cacumuye gusuma ibindi bicumuro abantu bagize. Urantaho ahubwo gusa Imana ipermeta yuko wewe uca mu bibazo, wewe uca mu bihe bigoye, kubera ko hari ikintu ibishaka kukwigisha. Rero iyo urasenga ubwirizwa kumenya ico kintu, apana kwihutira gusenga ngo nyamba nabuze ibi Mana mpibi, nyamba nakwenye ibi Mana mpibi. Reka dusome Abisirayeli ukuntu Imana yabigishije mu bugaragwa, siko gusubira mu vyagezwe igice c'8:2 ngo kandi muze mwibuka urugendo rwose rwo mu bugaragwa uhoraho Imana yanyu yabarongoyemwo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi. Nukuvuga Abisirayeli bagiye 40, apana kugira ngo bamwe basaba ngo Mana duhe ngo duhe inkoko, duhe brochette, makonkombe, duhe manu, duhe si ivyo bantu b'Imana muko mundokurikirana. Ingi zozironka utarinze kuzisaba kuko nabazifise, genda uri abantu bazifise, niba gusumbya gusenga humura. Impundu zozironka utarinze gusenga kuko nabagiye bazifise ntibarinda gusenga gura bazironka. Si ivyo Imana ikugombako. Ikintu Imana yashaka kubisirayeli nico kintu abantu batumva. Imana yigucishije mu bihe bigoye no kugicambira igucishe bugufi, igucishe bugufi. Mwani majambo wewe wize guca bugufi biruta ya masaha 5 wari kurasenga usaba ngo guhindurire situation, kubera ko umwana kugira yunguruzwe ave muri situation imwe ave mu wa mbere aje mu wa kabiri, ntiyandikira ikete umuyobozi ngo ndagusavye ngo unkure mu wa mbere mushire mu wa kabiri, ahubwo urakora examen ukayitora ukavansa, uyinani ugira iki uguma mu wa mbere. So nkuvuga abanyafrika tuma dutuna tuma turi muri cercle, umva umuzingo hese ugize iki wugaye, kubera iki ntitwiga ngo tuavanse tuve muri bimwe tuje mu biri imbere. Nukuvuga iki rero ndutana kw'imihari gusa, umva igihugu kiramere nabi, bariya baramere nabi, nibo babigira, nibo bakirishye, abani bo banyishe. No, rabe wewe bari wewe wiraba kwanza, urabe mu mutima wawe nigiki Imana ikeneye kukwigisha. Ica mbere ndabacishe bugufi, ica kabiri abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu. Marvura ziko abantu benshi batazi ibiri mu mitima yabo, abantu benshi ntibiyizi. Iri mu bihe nk'ivyo rero fata concentration, icara hasi. Imana irashobora kubereka ibintu vyinshi bitagenda neza mu buzima bwawe. Imana ikeneye gukiza mu buzima bwawe. Ibihugu byo muri Afrika byamabiri hanini kubera ko imitima yabo yuzuyemwo ishari, yuzuye imigono, yuzuye kwikunda, vya bindi nta mavaleur ari mu mitima yabo. Mugabo bakeneye ngo iterambere rirama riva mu mavaleur. Ayo mavaleur nayo tuzoyakura kuri Kristo Yesu. Muga Yesu yo tumurondera ngo atugire iki, ngo aturinde, twamugize umuki umuzamu, urumva aduha ivyo kurya, twamugize umubayeri. Ndukuvuga sinze hakumurondera ngo aduhe ya mavaleur yo gukundana, yo kwibuka abandi, yo guca bugufi. Uranahura kugira ngo ryaterambere rishobore kuba mu buzima bwacu, tutuma two twisabira ibindi bintu. Urantahura. So nukuvuga ko dusaba ibitari vyo, cyo tuma ubuzima bwacu bwama buri muri vya bindi nyene.
ngo yuko muzokwitondera ibyagezwe vyiwe canke mutazovyitondera. Umurongo wa 3 nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza. Uko urumva Imana iremera ko umuntu asonza mbwa ntupfa urarira ukaboroga uti Imana nubona ko inzara nyinshi, Imana ibizi ko utaza gupfa, ibikeneye gusa kugira iki kugucisha bugufi, kugira ivyo bihe niwo bivamo uzobivamwo, naho umunsi muzoronka ivyo kurya uzumenye ko hariho n'abantu basonza, bibaho gusonza bibaho. Uce bugufi n'imbere y'umuntu ashonje, uce bugufi, ntugumane bwa bwibone bw'iwangu. Mbega birabaho ko muri frigo yiwawe atakintu kiba gihari? Mbega birabaho yuko umuntu mbega ngo umuntu asonza gute? Kurumva ako nakaboregwe ubwibone urumva. So ngo araheza abagaburira manu mutari muzi n'abasokuruza batigeze kumenya. Ibaza kugira ngo bamenyeshe, umva ijambo ryo kuno rikomeye, yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa. Abanyafrika barakeneye kumenya yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa. Turakunda indya, abantu baricana kubera inda mw'ishengero, abantu nta kindi bagwanira iki inda tumbu gushikura ijambo Yesu yararivuze mbwa abantu ntibagizera ntibagyemera, kandi ari abantu bitokora abantu b'Imana. Ifu ko batahura yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa, ngo ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa kuhoraho. Kirumvikana ubugombe bw'Imana n'ubwo rero muri situation yawe ibikeneye ugira iki igucishe bugufi. Hariho attitude bigukeneye ko ifu rero ko muri situation yose urimo, haba kubura umwana, haba kubura umugabo, haba kubura ibintu bitandukanye, haba kubura ubutunzi, ubukene bwaguteye, ibintu vyanse, icara hasi hagusenga ngo situation ihinduke. Kuko situation ugira ibi nabi ntiwasenze, no kugira ihinduke si uzosenga. Imana umuremyi w'ibihe, le maître des temps, niwe yemera yuko ibihe bibaho. Ahubwo wowe icara hasi ubaza Imana, Mana n'igiki ngombako muri situation, hama ukibemwo ubuzima gushakamo ububemwo, hamurabe ko ivyo bintu bitagira iki bitarengana. Sinzi ko hari nk'ico twoba twibagiwe canke twokongera ko mbere yuko turangiza, kubera ko tuvuze ibintu vyinshi, turavuze ku bugombe, turavuze ku bwami, nibaza ko twavuze no ku cubahiro. Aho hantu hose sinzi ko ico dushobora kongera ko mu kurangiza. Nagomba mpiraheze mvuga iri sengesho Yesu yavuze ko dusenga Data wa twese wo mwijuru, kubera abantu bakunda kurisubiramwo. Umuntu ababwire ngo iri sengesho Yesu yarisenze atarapfa ngo azuke. Nukuvuga yuko ibintu byose yavuze ngaha byaragize iki, byarashizwe mu ngiro. Twatanguye ku bwami bw'Imana, avuga ngo buze. Umugabo muraza gusoma mu Bakolosayi igice ca Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 13, haravuga ngo yadukijije ububasha bw'umwiza, ngo atwimurira mu bwami bw'umwana wiwe akunda. Ukuvuga iyo umuntu yizeye Yesu Kristo, bimwe Yesu yabwira Nikodemu ngo Nikodemu ngo ntushobora kwinjira mu bwami bw'Imana utavutse ubwa kabiri, siko? Nukuvuga yuko ubwami bw'Imana Yesu yariko aravuga butari bwaze. Now iyo wizeye igikorwa Yesu yakoze, ugupfa no kuzuka ku bwa, iyo wizeye ubushobozi bwamuzuye mu bapfuye, iyo uvyizeye wowe kuradukurikirana, agukura mu bwami bw'umwiza akakwimurira mu bwami bwiwe. Nukuvuga cette fois-ci ntubugisaba ngo ubwami bwawe buze, oya ahubwo you live, urabaho ubuzima bw'iki bwa bwami bw'Imana twavuga bugizwe no kugororoka n'amahoro n'umunezero. Mbwa abantu gushika baracasenga ubwami bwawe bugira iki buze. Oro reka ndaguha akarorero kuntu bitwengeje. Barako duhejeje gusoma ahanye Abikolosayi 1:13 yuko yadukije ububasha bw'umwiza ngo atwimurira, yaratwimuye, yaradutransfeye. Nivyo bindi twako turavuga. Abantu bishobora no ikintu kutamenya. Ni nkuko no gutransferera miliyoni 100 kuri konti. Mwangu manza gucora. Koza gucora dibare. Oro Yesu yarabaza kudutransfera. Yadukuye mu mwijima atwimura mu bwami bwa. Ni nkuko umuntu yoba ari muri Etats-Unis akaja ku applyinga ngo amuhe visa yo muri Etats-Unis. Kandi ari hehe? Ari states already. Ariyo. Nivyo abakristo benshi rero basenga. Niko Imana ibabona. Uri mu gihugu ukusaba visa yo mu gihugu urimo. Tukuvuga twaramaze kuba transféré. So akani kamwe, akandi ngomba kubereka rero
iri sengesho igituma abantu batoguma bari ahubwo twoyihindura tugashima cyane ibi byose byavuzwe ngaha tugashima Imana yuko vyakoretse mu buzima bwacu siko hari ahantu ngaha bavuga ngo duhebere imyenda yacu kuko natwe twahebeye abari mu myenda yacu siko ku murongo wa 14 bagaca bavuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo ngo nasowe mu ijuru azobaharira namwe donc umenga ni kigongwe kiri conditionnel yuko twebwe Imana izo duharira ko twahariye abandi oro siko bimeze uyu munsi kuva Kristo amaze gufa akazuka Imana yaraduhariye ico gituma duharira abandi sinzi kumva itandukaniye urumvira isengesho rivuga ngo duharire hama tuzoharigwa voilà duharire hama natwe tuje tugira iki duharigwa oro ubu twebwe twarahariwe nico gituma ahubwo duharira abandi kuko umuntu atanga ico afise twarahawe imbabazi z'Imana nico gituma turi free kuzitanga hagere iyo umuntu vyanse ko harira mugenzi we ni kimenyetso cyuko atarakira imbabazi z'Imana umugabo bizeye Yesu Kristo barazi ko bahariwe barakira imbabazi z'Imana nico gituma bagira iki baharira abandi rero niki nashaka kuvuga cyane cyane mvuga nti mpereze kuri aka kantu ndabibutsa imitwaro yawe ufise uyu munsi iri kurasenga yishire hamwe n'ibi Yesu yavuze ukuvuga Yesu imitwaro Yesu yashize n'imitwaro nawe ufise ubona bihuye naho umuntu wese rero kugenda kwibaza mugareka ndababwira ikintu kimwe shaka kumara imyaka 20 usenga 30 ni utasenga uko Yesu yabivuze ni utashira umutima ku byo Yesu yavuze ubona ko mave bitugora biratugora cyane kwirengagiza ibintu by'umubiri biranatugora tugwe kwirengagiza twebwe kubera ko turikunda cyane iyo dusenga umenga tuguza kwisengera twebwe oro namwe ndababwire ngo Imana niri interesse nuko wewe uguma wigira iki wiyumvira kuri wewe bigaruka kuri wewe ugaruka kuri wewe kuko iyo ubwayo yaribagiye ivyayo ifira abantu bose kwisi hama woka mu gusenga ukacuguma ugaruka kuri wewe n'amakosa waruzi ko maruve iyo umuntu iyo Imana iguhezagira gura ngo uhezagira abana paragura wowe gusanga ugenda uvugira abantu ngo je narahezagiwe je ndigitangaza je ndakomeye oya si ivyo ni kugira ngo wewe ucike une solution pour les autres ni kugira wewe ngo ikugira isoko ry'umugisha ku bandi bantu benshi apana kugira ngo wewe winjoyinge ngo je narahezagiwe ni kuvuga ko abantu barigumako bakabasantre kuri bo donc ninacho gituma benshi kenshi Imana itishura amasengesho yabo rero gusenga ntiguhagaze kuri twe guhagaze kuri Kristo hama reka tugire umutwaro ico Imana yagize umutwaro Imana ikeneye kukizwa bari cugira umutwaro nkizwe menye Imana mpinduke hamuzora bayuko kugiye yasezeranyije ngo inyongera uzora ko itazobikora rero bijya byose dukeneye kujya kunywa n'ibindi byose kuko yasezeranyije ngo ivyo nzobibaha nk'inyongera nanje numva no camfata abantu hose bakarumviriza abadediya indirimbo ya Pasteur Lopez ivuga ngo kure cane aho amasa atobona ivyo umuntu atokwiyumvira niyo ndirimbo ndabadediye hanyuma reka tubashimire kuri ayo majambo kuri uko gusambura ikiyago cuno munsi ni ibintu ki bigize ugusenga turumvise ibitari bike jewe personnellement ni kibazo kiza mugabo nanje ngenda ntahura ngenda menya ngenda niga kandi tunabashimira cane ko muba muhari kugira ngo muze mudufashe mutuyagire musesangure ico ijambo ry'Imana rivuga turabashimiye cane barikiwe sana